Chameleone. Ye bamwita champion, bamwita Dr. Jose Chameleone, bamwita king umuziki mu Uganda, bamwita nandi mazina menshi, bamwita legend in our country. This is a Friday. Yeah. This is a Friday. But let's get on the star system nko mwamaze kuvyumva. Landry PROMOTER. Landry. Yo. Hari ku munsi weje gihe Dr. Jose Chameleone ashika mu kibuga c'indege ca Bujumbura igihe cy'isaha izina zo mu gitondo manihenze. Yari sansi kuza hirya ejo haheze. Kuza ku munsi wa kabiri. Yeah. Igihe cy'isaha indwi zo ku murango ariko bica birasiye bivanye niko c'indege nibazo bitandukanye ndazora hashitse barasigwa impamvu yasivye basigwa nk'ivya bimeze dushaka duciye ku muntu iri gatoyi utubwire byemeze gute byifashe gute hari anye kwa Dr. Jose Chameleone. Ye bamwita champion, bamwita Dr. Jose Chameleone, bamwita king umuziki mu Uganda, bamwita nandi mazina menshi, bamwita legend. Aho ubona neza ko afise n'amazina menshi, aho mbere nahavuye ndahigira vyinshi bitandukanye nk'usanzwe ari umensha makuru muri Black FM nkuko muzitiga tunanirwa narashoboye kuronka no kungene shobora kumuramutsa mu kigana. Wagize ngo wiki wagize ngo na Arida yarabaye mu Uganda igihe cyose muzimvira ibintu by'Ubuganda Arida muze mumenye kwa Royals. Ego nivyo agiye kubisoma. Oya siniko ndabisoma wagize aka video siniko ndabisoma. Wagize ngo wiki oya hareka jewe ndavyo ndiko ndasoma ndabizi kwibwirira sha Legend Dr. Jose Chameleone. Jebare ndakwa navuge kwanza rindira. Ndagusavye ari damureka tubwire. Aho gira rero. Byageze gute? Erega je naconze. Je mbwa ivyo namenye. Legend Dr. Jose Chameleone. Jebare ko wasuzotya. Wiki siyo twumve. None ahubwo arangomya. Kapute kubisigura iki? Legend Dr. Jose Chameleone. Jebare ko wasuzotya. Wewe none wibaza ko wamubwiye gute? Je nibaza ko ramubwiye ati namahoro urakomeye nibaza. Ngira nuko bisigura. Oya nuko yenda bizi nuko nyene. Nuko muramutsa. Jebare ko sebo. Jebare ko ni nko kubwira umuntu karibu. Karibu jebare ko wasuzotya. Wasuzotya none yarajyaga. Oya umusi waraye gute ntiyari mu gatondo ntiyaje mu gatondo waraye gute yakwishuye gute abantu ibintu yanyishuye kwemeza cyaravuga ati yes thank you so much thank you oya nibigera unanirwa oya je ndumuganga kiretse wigirisha umva ko baserukiye neza ako kantu bagakuye he ako kantu utubwire nari yumvire ndagutelefone minushi tavyumvira sinzugena navyanditse muri Google translate kiranza ebana nje nari umwami bamwe bambise tumubise Landry PROMOTER mubise mtananirwa mbwa ibintu anyishuye Jose Chameleone ibinanyishuye cengira anyishuye wewe ubaza ko yabanyishuye neza cyane sinavyo twumvise rega mu video ingana byarabimbwiye mugasina sinumvise cyo bisigura naco nakibaza cyempoesha mbwa aciyambwira good n'ibindi biganda byinshi ariko tu nangataye mu bumve ko basidukaze basitunakira igishika yabugenda guterera unyuma yawe. Yego ni Jose Chameleone uboneza ko yakiranye igishika n'abamenyesha makuru n'abanditsi babandika kumbuka ababoneka kumbonesha kure ndetse n'abasanzwe bari ku masamirizi bari benshi cyane ndetse aho ubona neza ikintu cyagiye gutangaza abantu benshi ni ijwi rya Jose Chameleone nuko ngene yaboneka tukiri ngaha nyene imbere yuko dusangira amakuru yo ku munsi wejo minushi wowe nkawe wabaye mu Buganda sivyo wize mu Buganda shokora izindi affaire nyinshi bazikore mu Buganda Jose Chameleone yabaye iki bisigura ai mama kipepe atandukanye n'uno munsi kinaho nyumenga sinzi karo gukura. Okay, sinzi ko mwabikurikiranye yaramaze haraheze nk'ukwezi umenga kwezi cyangwa nk'amezi abiri bamutweretse yuko agwaye banasaba donc ku social media basaba abafana be bamusengera so ubu yengira yari mu misuhuko bwarumva ko ameze neza ni sawa bamaze imisi bagwara na petit frère waragwaye paraso
apana wizo barasaragwaye nawe nyene kuguru Wizo- mugana abantu bakunda gukora bose nuba karakora amashow kandi agenda n'amabekiye kuri stage kuri stage Yeah. nabekiye kuri stage ego agenda na bekiye kuri stage kuko ni amashow yari yateguwe hama kubona agize amerewe na donc na Chameleone nganivyo vyabaye ishow yari yarayemeye ariko niwe yarakiva mu bitaro yaramaze nk'ukwezi urazi fro ziwe je umuntu avye ku maso avuga ati shaho uyu muntu siwe none ijwi mwashaka rice ryonda naryo yaradukubita akapera menga kijwi ya jingi Johnny kupe chocho tunataka niyo mbega gami afise nyinshi ari ya yindi kibonge Eh. no si ari yindi ya yindi vumi yavuma cyane ni baro hey thank you so much thank you Wina baro baby naona mimi na wewe tuwe acha adukore ibi ndavuga ati mujama aracari mwashaka nijwi rice rigwa oya biratanduka hari ukuntu umubonye ukura muraba ugatsha uyu mutamagira asha wibagira fire kuri stage kaleka umva twese twaje dukoma amashi imagine atakugete kuma amashi arasunu kwino yafise majeste yure umenga giye mu ashimenga imizukira muzuye umenga Thailand sinzi vraiment Chameleone mwe mwabaye mu Buganda ngira mumubona kenshi canke no mu boss ntaboneka no mu boss mugabo bafise aho basohokera donc iyo uri mu boss nkabo urababona ego ini Jose Chameleone riretse igihe cy'isaha 3:45 ku kibuga Melchior Ndadaye ku gace indege ca Bujumbura abona neza yuko igihe cy'isaha isaha indwi conference de presse yari itanguye ashatse gusigura kugira asigure cyamuzanye ndetse n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye icyagiye gutangaza muri conference de presse ko vishi twari babwiye ku munsi wejo twarababwiye ko ingene yakiriwe n'abamenyesha makuru kwigaca indege ndetse aho neza yuko habaye n'akarotari gatoya bivanye n'ibibazo by'indege murabizi abamaze kuri indege kenshi nk'abamenushi murazi kijanye na covid covid aziko biteba tumaze gushika muri conference de presse abamenyesha makuru baramaje ibibazo byinshi bitandukanye cyagiye no gutangaza mbere gikuru nuko na Uganda hari bari batanze sponsor sponsor ni kintu je ntatawe yuko ari pole yo yarabaronde cyangwa ari Chameleone yo bakorana nabo nibaza ko ari pole kandi ivyo birega biroroha kusanza mu bindi bihugu bafise icicaro ngaho bafise n'indege zabo zamaziza mu bindi bihugu bafise ukuntu baha agaciro abaririmbyi babo rero bamaze kumva ati Chameleone ni iteka babateye no kuja mu ndege yabo hajya pole ndibaza ko atani ibintu bigeze banegosya bamaze kumva ko ari none ashobora kuva mu Uganda agafatira indege atari ya Uganda yego birashoboka ziruzuye zica mu Uganda zikenda mu Burundi yose ariyo Ethiopia inzira cayo Rwanda kubera ko ikintu cyambere atanga gushima yarashimye Chameleone nyine cyangwa ya Chameleone yavuze ati ndashimiye Uganda ya kunshigikira kunsapotinga indege yo muhira yavuze indege yo muhira kunshigikira urumva cyo n'ikintu cyiza ni n'iterambere mu muziki hari wamashira hamwe menshi yemeye gufasha ico giteramo amabanki amaki bari benshi cyane gose ibibazo Chameleone yagiye arabazwa yagiye bikuru yarabajugijanye na collabo hagati ya Double J na Kiriku arabazwa nibijanye n'ubuzima bwiwe bwo ngaha mu Burundi ico yibahuriye ko ni nari no rangi dufise ngahi waca nki nari no rimi dufise yarabajijwe n'ukungene yiteguye guhangana nibihange dufise mu muziki harimo Double J na Kiriku yongera aranasigura impamvu atigeze aboneka mu makolabo atandukanye inyuma yo kuboneka muri kolabo yakoranye nako Crazy Kera Chameleone ya Kera ya kwa Chameleone aheruka gukora amakolabo n'abaririmbyi batandukanye hirya nino ariko mu Burundi urabona ko atamuririmbyi bigeze bakorana duhere kuri kolabo rero ku kibazo bamubajije umugenzi wacu Vivance kuva muri Rema FM yashoye kubaza ikibazo ca makolabo niho c'amakolabo Chameleone yarashoye kwishura yanamubaje ati mbega ko twari mwakoranye amakolabo n'abaririmbyi batandukanye mbega ngaha mu Burundi kubera iki aravuga ati burya jewe ngaha naje ngaha ahubwo indirimbo yamwita JJ Double J sinzi ko vyamugora avuga ati ngira ni kiganda nico cavyumva acabine ariko na JJ urazi gituma peut-être arazi ico bisigura donc arazi urumva Double J yitwa Junior
Mugisha Jean Junior Jean Junior jeje ntakoze ikosa urumva ni Jean Junior abagize urumva yaradukosoye yaradukosoye ibintu bisiguye cyane bro yanse none double J na JJ ntaho bitandukanye Double. n'ubundi ni double donc JJ double ni JJ wavuga baciye ubwenge ni jenzi ibi ni jenzi ibi wamuganda araciye ubwenge biga mfise wa muntu twarungika Double J JJ twaragize iki oya ako kantu jewe twe twibaza yuko ahubwo double ni double ari kutamenya JJ ndavyumva twe twibaza yuko atari bon byamunaniye bon double yoba oya yamuhishe byo yavyibagiye byamuruhishi akaca yivugira ko yibuka JJ Double J JJ JJ muvuga ngo JJ ni double J ndazi ntihari kubura babaza ati sasa si JJ eka double J ni JJ nyene ni uko double J Ndavyumva. double ni JJ wewe rero we yariro yivugira JJ JJ Dasa ndazi muri niho gusa atamwanya wabonetse wo kubaza ibibazo byinshi kubera ko yarashonje anarushe yari gushora ndazi ntihari kurubaza ati sio JJ ni double J kaka Dr Jose Chameleone sio JJ ni Double J uravyumva rero aranavuga ati burya rero JJ yari yamaze kurungika indirimbo mu Uganda okay yari yamaze indirimbo yari yamaze gushika je yarase ko nshiramo amajwi kandi ngaha tuje kuyiheraheza nzova ngaha tuyiheraheje acara navuga ati rero kugira tubone dusupportingana ko je meko ko ngaha kera kiriku akiri ndafise mugenzi wanje mutoyi wanje kumvo zo gushigikira umuziki w'u Burundi gushigikira igiteramo mfise ngaha mu Burundi kubwo gukunda akazi kiwe ariko araza ngaha kandi mutegerezwa guca mukorana collab urumva Birman Boy bigabanye collab zibiri ku bantu babivukana ku bantu babivukana uyu hazoza bavukana Wizo Wizo ku munsi weje kafata indege ngibaza ko ubuyoba yashitse mu gihugu nimba atara yashitse nimba atagihindutse ashobora no kuboneka kuri stage nkuko Chameleone yavyemereye abakunda ibikorwa vyiwe Chameleone yabajwe ibibazo bitandukanye harimo ikibazo cyo ngaha mu Burundi aravuga ati jewe yaje nakurenga mu Burundi burya gendo mu Burundi kwa mama soro ndetse n'imiryango yacu n'imiryango yacu imiryango ushobora kuba mama wiwe ari umurundi kazi biranavugwa biranashoboka kuba Chameleone yakurenga mu gihugu kandi Chameleone yarafashijwe n'umuririmbyi bita Big Fizzo kimwe nigera kubabwira minushi cha Big Fizzo wabitubwiye mu kiganiro cha Big Fizzo ukungene Chameleone na Big Fizzo Chameleone yamufashije amujije mu kibeni mu kiduga amutwara amujabukana Chameleone yaravuze ati jewe ngaha mu Burundi aho mubwiza je ngani muhira ahandi muhira ndi home ndibuka ko ujya muvyeyi yamapiraho ahari hose yishima kubona jewe hano hantu ngeze kubera ko ngiye narimeze kera ngera yabona ko ndo umuntu atacunze fa nimariye yabona kumenga ndo umuntu sinzi kubera ko ivy'Imana urabizi ariko ndaje ahari hose ko yishimye kubona uno munsi nganuko ati rero ubucuti rero n'abarundi ati jewe narabaye ngaha mu Burundi je ndo umurundi jewe vraiment maraso yanje ndumva neza koko ubu Murundi jewe ndumva ko turi bamwe ndumva ko atakintu kimwe mbuzi ndumva ko ndi muhira kandi urabona neza ko yifitiye confidence na ko yari aleze ari muhira ningene yatambuka ningene navuga warumva neza yuko ari muhira yarabaje ibibazo bitandukanye harimo ikibazo cy'ukungene yiteguriye stage ya hani wacu no kwingene yiteguye kunezereza yavuze ati ni jambo ryanteye intege aho narindi yavuze ati je ndi Jose Chameleone ndo muririmbyi kandi naje kuririmba naragiye cyane ukungene umusaza ari ifite confidence je nje kuba hasho nje kuririmba sinje gufyina nta blague je sinje ku blaga sinje gutembera nje ku kazi nje gukora rero urumva nditeguye kandi bikwiye aho nyene acadukubita naho kakapera kamwe nabakubitiye urumva ubona ko bifitiye confidence kandi abaririmbyi bose turi kumwe kuri stage ndazi nabone barakaze tuje kubakubitira umuziki umeze neza tuje gukubita umuziki usaza kandi nanje sinza kuregeza ndaza gukaza urumva ko nawe yari yiteguye kugira ashobore gupambana nabo bajama baba muri Birman Boy mbere na badaboje baravuze ati natwe turiteguye ebana turiteguye kwemeza umuganda kwemeza umuganda bakivuga turiteguye kwemeza umuganda okay kandi nako nabone bitegure stage ya
twabonye n'akavideo kariko karasirikira bakubwira ati muriteguye Ehe. kwemeza umuganda Eh. barakubwira ati twebwe turi tayari oya bajya turabemera cyane ya naho tuguma twibagira hari abandi twumvise bongeyemwo Arvin na Iritina ya Eh. tukiri aho nyene niho twanamenyeshwa ko hari abandi baririmbyi ko igiteramo cya pole nk'uko usanzwe jejwe kumenyesha amakuru muri Crystal Event yarababwiye ati ibintu vya pole mubihebura kuka ujya mu munsi ugeze umunota ku wanyu munota wanyu mugeze uzovuga ati aha rero biraheze abo twaje kuraba n'abanyene ya mu gihe ifirimbi yanyu itaravuga n'abandi baracongera ya tubana tubatangaza rero ni Sa- Iritina na la vache originale la mère qui trace la mère sans bateau la perniquer diker meswake eha azoba ari kuri stage imwe na akabazo Muzika naciye nayo. ngira ukitubwira n'iryo jambo bwana Landry PROMOTER ya ndakivuza ko mengo urakoze cyane ni byiza cyane Iritina ya ari mu gihugu cy'u Burundi canke ari muri ari Uganda ngaha hari Ari amazi ngaha. imisi ari ngaha i Bujumbura amazi ngaho mu gihugu ya amazi bisa Miss ngaha Planet okay bibazo dore byinshi ari byiza cyane ya naguciye mbabarire sorry ego oya nta kibazo nta kibazo tuko turahanahana ivyumviro turiko cyari tura- ikibazo bwa twumve ko ari ngana uko nawe Ntaki. maze kumutera ku kibazo ndege nk'abandi nta kibazo na kimwe Iritina ari ngaha mu gihugu ariko rero bamaze gutumenyesha yuko hari abaririmbyi bazomana bari kuri stage abaririmbyi bakavuga ati turiteguye gukubita umuziki abandi baravuga ati nawe aravuga ati jewe sinaje gufyina sinaje kujokinga naje gukora naje ku kazi niteguye kubaha abantu show ni Chameleone aza kuboneka kuri stage kuri Van Beach ari kumwe na Band yo ngaha mu Burundi baza gukora live uno munsi ya live batateguriye hamwe bizogenda gute ejo yari muri repetition ku munsi w'ejo umunsi w'ejo yari muri repetition umunsi yashikiye ko ya nta yavuze ati nta nta mwanya mwanya mfise nta mwanya mfise ibi gitaramo giheza zaba muri studio guhera izi ngoma na dabo ino munsi nye canke ejo ejo no hirya y'ejo dimanche dimanche azoba karezi ingoma ari kumwe na dabo J kandi ubona ko azokorwa n'indi ngoma zibiri na wizo nakiriko atagihindutse ego urumva ku wa mbere acagenda urumva no time to lose iyo bita business ya abaganda niko bakora nta mwanya urumva akubwira ati minushe igihe bari mu Buganda nibaza barafise esprit uciye ushaka kuja muri Uganda yo gukora cyane ushaka kuja muri Uganda nawe bafite esprit yo gukora sana naramwe naricaye imbere yiwe gatoya ndiko ndumva nyine ibiyago bako barayaga umunyarusaku je n'umutananirwa je no mu mavideo nubona ko mumbonamo ushobora kumbura n'ikibaho narumvise bavuga naguciriyemo niyo mpamvu Black F nakurungitsa kwize yewe n'umutananirwa kuza n'amakuru kuri kw'Imana ugutwi ijisho numvise bavuga wowe wabaye Uganda ndibaza ubimenye hari ukuntu muri town muri town hajya iwacu aho muri ville usanga abantu umenga ni ikibanza ciratiro umenga ni ikibanza cyo udateye style udashobora kuja muri town muri ville je numvise ko baravuga ati amatown yabo yahari je naho ndaje naho nzi buri muntu wese afite ivyo agiyemo gukora urumva kandi nta muntu ahagarara muri ville iminota ibiri umva nimba minusha ugiye ku ishuri umva ugiye umva nta bintu vy'ibiki urumva iyo bavuga ngo ugiye gutembera ngo nge numvise bako babivuga bavuga Kiswahili bana not aona muda wa kupoteza kila kitu ni muda nipe nyama hapo nipe ni nyama napenda sana nyama napenda sana nyama Chameleone huyu amuzanira nyama urumva kandi yarivuze no muri conference aravuze ati I'm hungry aichongeza chaboreje sokara mfiseka vuze kashoni maswali mengi ya nini jamani watangazaji wenzangu I'm hungry bana agiye na kubana umva bana nipe nyama hakuna muda wa kupoteza tufanye kazi ya nuko bameze tufanye kazi manager wiwe no bari bazana na manager nta mwanya yarafise wo guta yarafise iPhone 12 Pro Max yaguma kuri kamera ibaze je ngirangira image zanje yatwaye ni nyinshi bamwe bafata Landry PROMOTER gusa oya yafata buri tuntu naburi tunafata je nanje urumva ko yaraje n'abandi hafi yabo je n'abandimwo bafata utuntu ukabona akara mu kamera urabona kumenga ibintu byabo biri ku mwanya urabona kumenga na Chameleone kandi ubona neza yuko yavuye hariya biteguye ashize kuri airport ntigeze yemera ko abamenyesha makuru bamubaze byinshi go let's go
press conference naruse ako kanaka akavuga mu kavideo ibibazo bisigura yuko yaje cyapanzwe y'abarundi par exemple y'abarundi atavyazi kumwe wagira OT Brown kumukwakwanya ni pum 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 so kwakwanya alright ndibaza mwamaze kuvyumva makuru menshi ya Dr Jose Chameleone umutananirwa wacu yayishikiyeho ari igikiganda bigenda neza cyane biraryoha jabareko bigi jamareko ozabye watango bivuga neza uhura jabareko jabareko ariko rero bigi mino kugira nivyo swe kungora watu ya wa wasuzoti agisigura iki muri maki majambo maki mu kirundi ni nkuko wavuga mwaramutse gute waramutse gute naho cyakwishura gute naramutse neza gute mu kiganda hari ukubwira arida ingo hano sindacange n'urukiga hari ukubwira ndi kurunji arida uvuze n'ikintu uze n'ikiga swata kubwira ati bulunji normalement bakwishura bulunji urumva ukuntu bigenda bifatanya byose ariko ni inyishu imwe rumwe n'urukiga rukaba n'urunyankore n'uruganda mulunca mvuga mulunca okay nshaka rero mumfashe ikintu kimwe ca duhera izi no nkuru ahubwo shiramwe umuziki nshaka oya tugenda nari mumfashe muma mvuge nti turagushimira Landry PROMOTER ko natuzana amakuru meza ya Dr Jose Chameleone mu kiganda webare nyo Landry PROMOTER waleta news ze Jose Chameleone news hari ibintu bafise kujya dufise ibintu mu gifaransa nabo barafise ibintu mu cyongereza Victor wapi alida burya la fois passée ajya waronka ya noti yari mu Buganda oyaye muri west yari yagiye ujya yari muri gice Cote d'Ivoire nukumenga arabizi cyane adari yavugije umuziki cyane we yabaye cyane nubu bumenyi mfise bwo kuvuza umuziki ni Kampala asante sana alright zari dere twekare ubwo bumenyi mfise ubwo twagiye gato nk'amasegonda 50 cyangwa umunota